Hero mugire umunsi wa Mungu mwiza, mugire n'ibihe vyiza yefanye naho muherereye. Amakuru yacu umunsi reka tuhere mu gihugu ca Tanzania, ukimenyesha amakuru mu wananchi kubachatse urukino rwahuje Kaizer Chiefs na Simba Sport Club muri CAF Champions League. Kaizer Chiefs yatsinda Simba ibitsindo 4 mu busa hariya South Africa. Mwananchi tubwira ati ibintu biki vyabaye kuri Simba mu vyukuri, akaba ari mu vyukuri kimenyesha amakuru mu Sport kibwira ko kitubwira kiti ntivyumvikana ukuntu Simba yabatijwe na Kaizer Chiefs ibitsindo 4 mu busa hariya muri South Africa muri kimwe cya kane gishitana cha Champions League ya Africa mu rukino rwo gutangura. Ikimenyesha amakuru kaba kitubwira ko barindiriye kwa Mkapa Dar es Salaam baraye ko bakora remonte bagatsinda ibitsindo 5 mu busa naho bigoye. Imenyesha byose bitandukanye mu gihugu ca Tanzania hakindi kintu vyagarutse ko atari ugo rukino rwa Simba mu vyukuri za Muzalendo bose bavuga bati nibiki vyabaye kuri Simba Sports Club. Akaba mu vyukuri ibintu bitumvikana ukuntu Simba yigenje neza muri group stage ariko giye gutomboza Kaizer Chiefs sanzwe iri mu bihe bibi muri South Africa itsinze ibitsindo 4 mu busa. Akaba ari Simba yitewe gukora remontada Dar es Salaam itsinze ibitsindo 5 mu busa mu rukino rwo gusubiza naho bigoye bisa nkaho bidashoboka. Amakuru yacu guys reka tubandanize mu gihugu c'Ubutaliyano kukimenyesha amakuru cyo ku mapuro ziroza la Gazzetta dello Sport kaba kitubwira kiti ichize ni Quadrado ati Speranza ari Quadrado kaba cyazo ku Juventus yatsinze Inter Domira ibitsindo 3 muri 2 ibitsindo vya Juventus yatsinze na Cristiano Ronaldo hamwe n'ibindi bitsindo 2 vya Juan Quadrado. Juventus itsinze Inter Domira ibitsindo 3 muri 2 mu rukino rw'ibisizo rwanditsemwo ibitsindo 5 amakarata 3 amakarata y'umuhondo 10 n'amapenalty 3. Akaba Juventus yashiga urucize cyo gukina Champions League mu mwaka uza aho yasuye mu bibanza 4 vya mbere. Corriere dello Sport nayo zivuga kuri Juventus tubwira ati Juventus yigenje neza yiyongeje amahirwe yo gukina Champions League mu mwaka uza. Mwigana Sport ikeza kwa tubwira ati akoze akazi katoroshe arokoye Juventus mu bihe vy'amakuba. Akaba kandi muri urwo rukino Cristiano Ronaldo yatsinze igitsindo ciwe c'amajana 777 kuvatanga ku mupira w'amaguru nayo akaba baciye bijana niye nimero asanzwe yambara nimero 7 nyina kagera ca hose avuga ati ni CR777 mu vyukuri. Akaba yegaze makuru ashika tubanze mu gihugu ca Espagne kimenyesha amakuru Marca gitubwira kiti uyu munsi mu vyukuri mutatakufa bashaze urukino ruza guhuza Atletico Madrid na Osasuna hamwe no guhuza Atletico Bilbao na Real Madrid uyu munsi muri Liga y'Isa 12 n'igice. Bakitubwira ko Atletico Madrid igatsinda Osasuna, Real Madrid kangenya canke igatsindwa na Atletico Bilbao tayari Atletico Madrid baza kuca bayiha igikombe ca La Liga cuno mwaka. Ariko zose nizatsinda bizosha bisabwa yuko barindira ku rukino rwo mu gihe Atletico Madrid yotsino canke ikanganya Real Madrid gatsinda tayari Real Madrid ucifata ikibanza cya mbere nayo ikacirindira rukino kwa nyuma guhiyi sezo mu vyukuri batubwira bati ni ibintu mu vyukuri bigiye gukomera. AS nayo igaruka tubwira ati ati intsinzi imwe gusa niyo mu vyukuri giye kugena ubuzotwara Liga y'uno mwaka. Ati Atletico Madrid na Real Madrid zose zacwari mu rugamba rwo gutwara Liga y'uno mwaka. Ndabibutsa yuko mu kibanza cya mbere Atletico Madrid na 80 Real Madrid na 78 mu Barcelona ifise 86 zose zifise amahirwe yo gutwara Liga y'uno mwaka mu gihe hasigaye inkino 2. Tukiri mu gihugu ca Espagne nyene tugiye kumenyesha makuru ci Catalonia Mundo Deportivo cyo kaba cyarutse ku rukino ruza guhuza Barcelona y'abigeme hamwe na Chelsea muri finale ya Champions League y'abigeme uyu munsi. Igihe cy'isasa tuzijero kitubira kiti Barcelona ishobora gukora amateka mu vy'ukuri gatwara igikombe ca Champions League cyo ca mbere mu vy'ukuri kuva ibayeho. Iyi Barcelona y'abigeme mu vy'ukuri bari umunsi igihe cy'isasa tuzijero mu gihe na Chelsea ishobora gukora mu mateka nyene igatwara ico gikombe bigaturindira ni affaire à suivre. Tukiri kandi Catalonia kimenyesha makuru Sport canke ndi ayo Sport ikaba naco cagarutse ku rukino rwa Barcelona y'abigeme ruza kuyihuza na Chelsea muri Champions League y'abigeme. Akaba ari umunsi igihe cy'isasa tuzijero mu gihe kandi garo no kuri Koeman avuga ati simbona ibintu abantu barimo baramvugako akaba ari Koeman avuga yuko media canke amenyesha makuru mu kritika cyane bivanye n'ivyo yakoze. Ati je simbona uko nakoze akazi kabi kugeza yaho bo nkritika kugera ku rugwego. Ati twarigenje neza twatwaye Copa del Rey twaragwanye muri La Liga. Ati je ndumva ko nkwiye ikindi gihe muri uyu mugote reko reka turindira ingingo abayobozi bazofata nayo baziko ku munsi wahegeje wegeranye inama na Joan Laporta akaba atakino kimwe kiravamwo iyi sezirangi ariho bazofata ingo nimba bazogumana Ronald Koeman canke bazomwiruka reka turindire ni affaire à suivre.
mu gihugu c'Ubwongereza bose baje bakeza Manchester City yarahitaho igikombe ca FA Cup nyuma yo gutsinda Chelsea. Ikindi kimwe musa ca Yuri Tielemans Telegraph tubwira ati Fantastic Foxes mu gikombe cy'abangu gere Express naco kikeze kitubwira kiti Rogers mu vy'ukuri Brendan Rogers umunyerezo wa Manchester City agusakaza katoroshe mu vy'ukuri agiye mu bantu b'intwari ba Manchester City atonge kwihesha igikombe gikomeye nyuma yo gutwara ca Premier League muri 2016 koza amateka ati Yuri Tielemans ku ishoti riteye ubwoba yateye litumye Manchester City tole kombe cha FA Cup control yao ya mbere mu mateka kimenyesha makuru Daily Star naco kirekeza tubwira kiti Silver Foxes ati twa umudari wa silver itwaye igikombe cha FA Cup cha season ya 2020 akaba Chelsea yatsinzwe kuri finale ya FA Cup ku nshuro ya kabiri yikurikiranya nyuma yo gutsinda umwaka w'izina Arsenal akaba ari wo mugwi wa mbere mu mateka utagaje finale ya FA Cup mu myaka ibiri kurikirana. Arumva yuko mu vy'ukuri Tomato yatanguye nabi kuri finale ziwe anafise inde yo gukina ikomeye kuti ya FA Cup ya Manchester City muri finale ya Champions League mu ndwi zibiri ziri imbere 19 z'uku kwezi. Reka turindira ahantu mu vy'ukuri bizoherera mu gihe kimenyesha makuru Daily Mail keza Manchester City kibura kiti ati wari umunsi w'amateka kigaruka ku majambo ya Brendan Rogers akwa mu vy'ukuri menyesha byose bitandukanye mu gihugu c'Ubwongereza vyagiye birakeza Manchester City ku kazi katoroshe kuzitwara FA Cup yo ya mbere mu mateka kuva ibaye urumva yuko ari umunsi mu vy'ukuri w'amateka kuri uwo mugwi wa Manchester City. Tugire kuri transfer z'abakinyi guys shaka fate 2 minutes nce ku inkuru ya Leo Messi yikimenyesha makuru The Sun cyazindutse cyandika uyu munsi mu gitondo kivuga ko Manchester City iri tayari mu vy'ukuri iri tayari kuronka Leo Messi niyaramuka yemeye kumuhemba ibihumbi amajana vy'amapaundi kundwi yamaze kumurihira ikori. Murabibona ngaha kimenyesha makuru The Sun kivyandika uyu munsi mu gitondo kivuga yuko Man City iri tayari kuronka Leo Messi bamaze kwibwira yuko izoronka Leo Messi niyemera kumuhimba ibihumbi amajana vy'amapaundi kundwi havuyemo amatax havuyemo ikori. Kwa mu vy'ukuri kimenyesha makuru isana kitubwira kiti uyu mugabo wa Barcelona ubu ntarongereza amasezerano ati kandi papa we George Messi amaze gutangura ibiganiro vyaho azobakina mu mwaka uza. Ati rimwe ivyo biganiro yamaze gutangura Man City yamaze nk'ibwigo yuko niyemera kutanga ibihumbi amajana vy'amapaundi nayo ishobora kumuronka akaba ari konti ya Leo Messi izohetera kino tuzuku kwezi kwa gatandatu tugiye gutangura. Akaba ari kitubwira yuko The Sun ubwayo yumvise mu makuru yuko uyu mugabo Leo Messi yosinya amasezerano y'umwaka muri Manchester City harimo na option yo kumuha undi mwaka umwe aho byose byotwara ivyoza biratwara $75 vy'amapaundi kundwi baramutse bemeye kumuha ivyo mu majana vy'amapaundi kundwi yose hamwe yacaye $75 z'amapaundi ku mwaka aho vyoca umukinyi wa mbere hembwa amahera menshi muri Premier League kuva ibayeho. Akaba kandi bana nyitubwira yuko vyoba mu vy'ukuri vyoba ari ibintu vyiza kandi bishoboka ko uyu mugabo Pep Guardiola yiyunga na Leo Messi. Reka turindire ni affaire à suivre. Rero kandi kabakana twido ko akiri amahigo yuko azoguma mu wo mugwi wa Barcelona. Reka turindire ni affaire à suivre. Kanga kirantubwira yuko ari yindi migwi ishobora abongereza abandi baravuga ishobora kuba yo kwinjira mu dossier ya Leo Messi harimo Chelsea na Manchester United ko zarigeze kuvuga mu minsi heze igihe hateme biravugwa cyane vya Leo Messi kuva muri Barcelona. Akaba kitubwira ko gusa Chelsea ishobora kuvyinjira bivanye n'uko itagizwe ko ingaruka nyinshi za COVID-19 mu gihe Man U aramahirwe muke kubera Ole Gunnar Solskjaer ari marahiga kubakira umugwa wa Manchester United mu basore bakiri bato. Reka turindire ni affaire suivre ko Leo Messi yukuyunga na Manchester City akingwa na Pep Guardiola baherukana muri 2012 muri FC Barcelona. Vyoba mu vy'ukuri bitangaje ukuntu Leo Messi yoshiva muri Barcelona akaja muri Manchester City mugezeje ko nabwo yaravuye muri Manchester City muri Barcelona biyinge nko karabagenzi kuva kera. Reka tundire ni affaire suivre yiki kimenyesha makuru The Sun. Tubaneje kuri transfer nyine mbere yuko tuhava ikimenyesha makuru equipe tugiceka mu gihugu cy'u France akaba kigaruka ngaki tugire yuko
Paris Saint-Germain irimo yumvira Lewandowski, akaba ari Lewandowski nabashobora kuva muri Bayern Munich muri Richi mu minsi zarimo aravuga nka Chelsea na Manchester United, akaba ari equipe ibwira yuko Paris Saint-Germain nayo yamaze gutangura kwiyumvira uyu musatirizi wa Bayern Munich ashobora kuva muri uwo mugwi mu by'ukuri mu mpera z'iyi saison. Reka turindire niyi mu by'ukuri ni affaire à suivre. Mu yandi makuru akaba ari guys goal bimenyesha makuru vya goal marka byose byamaze kwemeza yuko Zidane nawe azova muri Real Madrid mu mpera z'iyi saison, ngo yaramaze kwibwira abakinyi byose byaraheze. Reka turindire ku munsi wa Mungu mu rukino rwo nyuma muri Real Madrid gwa Villarreal mu iyi saison ntihazotangaza byose nimba zova mu uwo mugwi canke atazoyuguma mu gihe. Kandi mu yandi makuru ya transfer ngo Pogba agiye guhabwa andi masezerano muri Manchester United azotuma aguma mu uwo mugwi. Reka turindire guys ni affaire à suivre. mu gihe Madrid ngibandanya kwifuza Eduardo Camavinga wa Rennes, umusore wo hagati wa Rennes nkuko marika guys. Ibi tubwira Les Amerika nkandangirize kuri Primus League ku munsi w'ejo yarabandanije. Royal itsindiwe na Bomamaro muri kimwe, rukinze tsindwa na Interstart mu busa, mu gihe Reserefa yarimwo iratsindwa na Dynamique 2 muri kimwe. Mwe kandi ku munsi w'ejo umugwa titwa Academy ngo rukino rwabo bari gukina na Kayanza wamaze kwimurirwa ku munsi w'ejo tariki 17 ariho urukino ruzoba. Agora byaciye kurikira umugwa titwa Academy wirukanye bakinyi bawo bane barimo na Imana Claude, Kavumba Gogi, Muhoza Pansia hamwe na Ndikumana Musa. Impamvu nuko abo bakinyi muri bikorwa bace bandikira FP babwira yuko batigeze bagira iturere cya Kayanza, ahubwo uyu mugwa titwa Academy nibo bafitiye ideni, ariyo mpamvu base gukina. Akaba rero baciye birukanwa mu mugwi anako Primus League yacu ari urundi kwego sha Primus League yacu nayo kwimiragira bla bla bla. Guys mugire byiza.